barapere tubakure mu nzira man. Barapere tubafute ngo birande man. Oya tu kidogo nyene. Je narabarekeye gusa umunsi nzoza baduce babisa umwami wa hip hop. Yeah, abakunzi ba 50G, 50G TV, right? 50G TV. Oh my god. Sisubira ngo mbabarire. Mu Burundi dufise imisozi myinshi ihanamye, myinshi miremire. Watubwira itatu ya mbere z'ubwa mbere. The blood billionaires and our children, you know, in our days, guess we go by calling you honey, honey. But beware, just lacking in love in the business by replacing money. Look at me now, say my name, yes, on J. Yes, hello everybody, hello bakunzi ba 50G TV, ndabaramukije aho muri hose, ndagize nti mwiriwe canke bwakeye bivanye naho wewe uherereye. Ini 50G TV turazanira bimwe muri ko bira brandinga ibujumbura canke mu Burundi bwose eka no kwisi yose. Right now nariko ndatembera mu cité niho nabona umwe mu baririmbyi bariko barakora cyane, bakoze cyane kandi kuva na kera bakoze cyane. Ndavuga nti reka ndamuwegere ndamubaze amajambo atatu. Urabona ko tutarinze gukoresha microphone ahubwo twahuriye mu nzira turiko tura mu kazi ka misi yose namwe muca mubibona. Yes, reka mvuge nti banze ukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ugire like na comment, tubwire ibiganiro byacu ko ubifata wowe uko ubifata ku bwawe. Vipi bro? Umeze cool? Nabona akajije nakubonye hamwe isitami ino city uriyondera mwiki iyi city. So narikondera aba friends twako turayaga mugabo kandi si byiza man. Ifo kiyo keneye umuntu ubanze ukavugana nawe akavuga ati man ndagukeneye tuburana umunsi n'uyu bana kumfatiraho sivyo nuko nsane ndakubaha tusanzwe nubahana media nande sinare kubitora. Yes, twe twavuze duti reka tuvugane gatoya kuko usanzwe uri umuririmbyi wakoze cyane kandi n'uburi kurakora cyane. Ndakwibutsa ko afite indirimbo nyinshi, harimo za mpiri, harimo za chapati indirimbo yakoze neza cyane muri Buja Flava. Mbega kubera iki chapati kwanza ngaruka inyuma ya chapati ko sinaronse umwanya wo kukurondera kugira ngo tuyage neza kuvyerekeye chapati. So none aba presenters bose mubamba chapati. None chapati ni kubera iki none niyo yabashitse kunyota, narakoze za bawiha, narakoze za Julieta kubera iki chapati? No, chapati biravugwa cyane ko ari afrobeat wivye, ni beat wivye man. Man, nivye nde. I don't know mugaba vuga yuko wivye beat. It's not the truth, right? So beat nje nayikoze man, bayikoze ari hondi. Beat yakoze no producer turi kumwe, turatanga ama idea yo kwandika ya chapati wayikuye. Idea ofete naravye imiduhe yari ihari yariko ihurumbirwa cyane. En plus mbona ndashaka kugira creativity nkakora ikintu abandi batarakora bakoresha abana kandi tugatanga message abantu bakayikunda. Benshi bakunze kumbura abana mugabo indani harimo message kumbure bituma indirimbo idokishora gushika kure. Yes, abakunzi ba 50G TV murabona ko turi kumwe n'umuririmbyi ngaha ariko turamenya izina giye. Reka rero nse nk'umubaza mbewe bakwita gute? Ishaboya Sonjen, Humble Boy, Mr. Chapati, Mr. Duhetuje, El Crocodilo. El Crocodilo. Yes, waririmbye indirimbo nyinshi ariko hari indirimbo imwe nshaka kugira akapera, indirimbo shasha ufise kurikira tradinga muri Buja Flava, indirimbo shasha yitwe Yuse Mpiri. Akapera tu kidogo kugira ngo twumve nyimba turi kumwe na Yason umuririmbyi. Ngaha ndafarishe mfashwe mpiri maboko ndafarishe ndoroshe biraryoshe rukundo ndimbohe mu rukundo nshuti ndafashwe n'urukundo mu rukundo nshuti ndafashwe n'urukundo iwawe mbona narafashwe mpiri oya na undi numva shaka tari wewe Mbe nk'ubu haje nk'umukobwa akabwira ati jewe bro ndashaka ndirimbira ntongoze mu ndirimbo byo kunda. Oya ni ibintu bisanzwe n'umwanya muto kandi yo tahayemeye. N'umwanya muto.
Yes, reka ndakubwire nti Flip GTV ntiduhengeshanya kubazanira bamwe mu baririmbyi ubona ko baricyo barakora kandi bakicaruka kandi bakicirondeza ariko inyuma yaho ukora umuziki wonde genda kuzi Yason genda kuzi inyuma yaho ukora nyuma yaho ukora R&B warakoze hip hop genda shaka rero man genda akunda hip hop iri mu maraso genda shaka hip hop tu kidogo eba barapere tubakure mu nzira banje barapere tubafute ngo birande man oya tu kidogo nyene je narabarekeye gusa umunsi nzoza baduce babisa umwami wa hip hop wewe bisanzwe wewe kuri muri wewe uriyumva ko intebe yiwawe iri haje intebe yiwanje iri kanwa nayishikako okay twerekere akarorero gatoya. Yeah, in this world my flavor everything's very amazing. Still I've been having to talk much for nothing. But if you for changing the world, your ways you lose me mind. We're not trying to guess. And remember, this was the way. The blood to be your eyes and our children. You know, in our days, guess we go by calling you honey, honey. But beware, just lacking in love in the business by replacing money. Look at me now, say my name, Yason J. I'm the voice of one crying a witness. I'm the one who's hiding with somebody looking wrong. If you people more just still calling here, I'm the amazing blood creator to a bat. Yes, reka mvuge ni urashoboye kandi urazi kuririmba bien. Big up san kandi ubandanye ukora. Inyuma ya mpiri twitega iki kuri Yason J? Nyuma ya mpiri nuko kwitega byinshi. Biri mu biseke, video. Yes, bokwitega video, bokwitega indirimbo nshasha, bokwitega byinshi kuko ubundi ama surprise yanje buri munsi yamara ngaho ubwo uzamumba puf kazuna Yason J na Jukundi. Uno munsi sinari navuze ati ndakurondera kugira tuyage byinshi nuko ndakusanze mibarabara duhiriye mu mibarabara sinakwiteguriye neza ariko reka mvuge ni undi one day dupanga umunsi hamwe je nawe ni fire hip hop ndagucane nawe uncane acha wewe hello dupanga umunsi wewe tuzovugana neza hama turabe ingene twoteza imbere umuziki tuteza imbere urunganwa riko raduga muri bwabo je ntari man hari kubwa plus 257 when ready for really responding all questions really dutanga umuco kubyereka no muziki wacu nshaka gutera imbere ibikenewe bibuze kugira ngo umuziki ushobore gushaka kurundi rwego. Yes, hari abantu benshi abaririmbyi baba upcoming bamwe bakirondeza bavuga ngo barababanira ku radio mbe ico wewe kivuze kwiki nka Yason J? Wagenze ndabirengeye je ndabirengeye ushaka star sasa sinkibanirwa amani kandi je sinkigumandindi ariko warabaniwe narabaniwe kera jewe bande bakubaniwe mani none ubuntu bizi none buri mu presenter wese ushitse ku yaderi rya mbere wasanga bigoye kiyagihe sinibaza ko ari uno munsi mugabo kiragiye byari bigoye mugabo inzeze ziracibwa kuko tugina turakora cyane abantu tukabemeza utinda yaho baduha support maybe ega muri mwanya babagifise ubwo bavuga ati none sikumupeti namu supportinga indirimbo kumenga iratiya makinga canke kumenga azohava akora yonyene ahitsinze aca biheba ega rapeti benshi mani bakwita hiti mukazona arahizwe ubuziki umva bafise ubwo bavuga ati katwanya turindire kwanza banza akore byinshi nakaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi ba Flip GTV muri rusange. Abakunzi ba 50G ni 50G TV right? Flip GTV. Oh my god, subira ngo babarira. Okay? So gerageza mushiki ino TV. Bakora promotinga umuziki ndundi sivyo so gerageza mushiki Yason J gerageza mushikire umuziki ndundi muri rusange ko baririmbye sirije nyene aba presenters saba bonyene nkubu husanga tani like barakubita ngaho singo bataragira na subscribe muko atura abarundi en fait abarundi nabo gushigikirwa abarundi nabo gushigikirwa nawe nyine abarundi wo hanze dushiga ko ariko wewe umurundi bamaze kunshikira. Thank you so much for the time. Thank you so much kuri cameraman, everything was nice. God bless Saraba. Fise ibibazo bibiri vya nyuma shaka kubaza. Ikibazo ca mbere kivuga giti mu Burundi dufise imisozi myinshi ihanamye myinshi miremire watubwira itatu ya mbere z'ubwa mbere. Imisozi yani hariho hiha
hiha kubera nyine hihuca uzoga kubera uba muri he hariho umusozi hiha hariho umusozi teza hariho umusozi n'inzira ndakwiyumvira ibyo none igamano ne yakimya kagishite vyize bano muri geography urumva hariho hiha hariho teza hariho tinyo natwinyonira yes ikibazo ca nyuma kivuga uku mbwira ibibazo bibiri washaka ko ndakubaza ntakubajije bibiri nta muce wiyishyura oya ibyo ntabyo nkoze uyu ntabyo nkoze uyu kubera ntabyo ibyo bibazo ntabyo kuko ntabyo nateguye ngo wansiripe nye man havyumvira ikibazo ntiza kugitegura je bona nateguye oya ntabyo man twe kwiruhisha maybe the next time maybe nzaniteguye hama man jenzo nzo ko ashikabika yo kibazo ndatwika man reka tuvuge duti ya Refugee TV kuri micro yari MC Brizo nari kumwe na Yason J umuririmbyi ariko arabikora cyane ndakwibutsa ko uja kuri YouTube channel yiwe ukagira subscribe nawe nyine ukamuteza imbere maze tukabandanya dutezanya imbere twese bandanya natwe ukora subscribe ngaho hasi like na comment inyuma ya kamera ni Pax Araba ciao ciao merci beaucoup